Oh yo 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 twagiye amahoro y'Imana bane namwe muri kubera cyuma Madam Moses bane baho mu gice kanongere bahizagire turabakunda gose cyane mukomeze kugirirwa neza koko nimba nawe wipfuriza neza abandi uyu munsi ntabwo ngomba kurandira gose cyane ntabwo ngomba kurandira pana ngo kurandira ntabwo ngomba kurandira oya reka je ko muniri w'ikintu nagomba kubabwira ngaho nabonye iyi foto iri hagati y'umukobwa yari mwahena mvuga nti reka ndayivugeho fadikanije hamwe n'ayandi mafoto mubona pempene rimwe na rimwe amwe muri mwebwe murakunda kuzamuka ukumva ngo urumva ngo uryango yinjira mu buzima bw'abandi ngo yinjirira abandi ngujya n'ikirofa cy'umugabo rere je umuntu anuka ataranyumvuriza neza nasanze ari we kirofa kuko nabwo ushobora gushikiriza ikintu atampamvu itumye kijya kintu ngishikiriza impamvu bamwe muri mwe mubibana nk'ibirofa nuko mutagira umutwe utegera neza mu gihe rero utegera umutwe utegera neza ntushobora kumva ibyo ukurusha umutwe abari mavuga kuko bino ndiko ndavuga burimo bisenyagura amazu bisenyagura ingo nivyo nzi nivyo nabonye nivyo mbona nibihari nivyo namwe muzi wowe impamvu utabizi ufise umutwe muto abantu ntabwo bafite imitwe ingana ni nk'abandi bahora baza ngirumva ngo nk'ikigabo kivuga amajambo menshi ngico ngo wapi reka babwira hari abasore jewe nzi bafise agasura keza we abagabo beza bafise agasura keza basa neza vraiment bavuga amajambo make banumye mugabo mu nzu ni ibigoryi vy'abagabo naho babaza ijambo nibaze kurisobanura no kurisubiza impamvu rero mega mugomba yuko hari abantu bahora nuko mumenyereye vya bigoryi bitagira ijambo bivuga ngo natwe ducika ibigoryi nkabyo burya reka nababwire ntabwo woba ufise ikintu cyo gutanga kiri muri wewe ngo uceceke ureke kugitanga impamvu wewe uceceke utavuga nuko udafise icyo uvuga iyo haba ugifise ntibyashoboka yuko ukigumizamwo ikintu yo kikurimwa urakivuga kirakudundubira ukumva wakivuze we rero nimba uri ngaho ucecetse ukibaza yuko ubwenge ari uguceceka ntacyo ufise utanga icyo ushoboye ni ukuza ngaho ugatega ivyo bitwi vyawe tukakubwira muga nimba nawe hari ibindi uvuga ku rundi ruhande ukabuvuga ukabishikiriza muri public hanyuma ukaza ngo tuganire hano wenda kumva kandi ndakubasha canke wowe uzi ukabyumviriza ukiceceka rukinumira ndakubashira umunyabwenge ni nka babandi baza ngaho bavuga ngo ivyo mu bigomba ngo ama views ngo n'amafaranga wowe nimba uze kuvuga ngo genda bigomba ama views n'amafaranga ukabuzi ko buri mifaranga nawe ntukora ivyawe ngo bikure mu ifaranga uri injiji ndabeshetse kweruza kumvugira ku vyanje naho twagiye rero muri bana bakobwa nabonye umukobwa hano arimo ahenereza yerekana manyo hano yari umukobwa yasa nabi frema wibiguru ubihetamye yaragufite ngaho ibinono wagira ngo ni ibinono vy'ingeregere kwijisho ry'ikirenge hari haravyimbye ntiwahabona umubiri ku matako no mu ntege wamenga bamukubise inkoni nimba batari bamubavye isusa hari hepfo impande y'ijipo hirabura umukara wamenga yasize ko amakara niyo yarunze ko wamenga amakara yasize ko mbona ari aragiye neza raduheneye acari ifotora cyara posting rimwe na rimwe mwega mu bakobwa n'abagore mwifatuku serious ubwonko bwarabavuye mu mutwe buja kunyo ahari kunyo acyasubira mu mutwe kuko je sinumva impamvu why wambara ijipo yakakwerekana kunyo ngo nagakanju ugacuhenereza ahantu ugatwereka inyo ibi nama nabivuze I do not understand why kwereka ta mugabo ashobora kwambara kabutura kagera haruguru ngo yerekana kanyo acha fotoro yabahaye umufutu kwereka ta abagabo babigira sometimes mu bagore mwemera muri n'ubwenge buke beshi muvyemere vrima mube muvyemera nibake kwijena bari n'ubwenge bake kwijena vrima mushoboka now tugaruke rero mu kintu nagomba kuvuga kijanye n'umuvyibuho nico ngomba kubabwira mu bagore ubu dufise abagore benshi n'abakobwa bagufitiye umuvyibuho urenze ukwemera muzi impamvu abagore n'abakobwa benshi bubu barajya
bararya umusohoye ibiyera arasekura ararenza ko inkoko fye urufi fye ibiraya amafiriti fye ibitoki fye ivyamwa fye abagore n'abakobwa benshi bubu murarya bararya ico bitakurya mwana wa mama bararya vrima ico nabizi nta wagihakana sivyo nta wagihakana ivyo namwe benshi muri mwebwe murabizi kandi muranabibona bararya sana sana icya kabiri kunwa baranwa abakobwa n'abagore benshi bubu baranwa bagasubira bakanwa kagotomera umuyera kagotomera ubu n'amakazi baragotomera za whisky baragotomera amavinyu areze baragotomera ewana byose bagenda ngaho bakarundamwo byose bakarunda munda icyo se cya kabiri icya gatatu abagore n'abakobwa benshi bubu n'abanebwe nibinebwe urashobora kugenda ukabwira umugore wubu canke umukobwa wubu wabonanye ubunini canke umuvyibuho ukamubwira uti yewe kora siporo canke ngo twere twiruke tuje mu gasiporo ugabanye umuvyibuho uzica kubwira ngo rumva ngo nta mahera afise amahera for what ngo kujya ngo muri gym hajya muri gym n'ahantu hakunda kujya abantu bubwibone bro sister wowe ugende guspending amafaranga cyane muri gym muri abantu bubwibone ubu rero ibikobwa n'ibigore birahara ubwibone bwo muri gym naho bigenda rimwe na rimwe nta nubwo uwo muvyibuho ugabanuka biguma bikakama n'ibitumbura ngaho ibibenyi basize mu makoto harya n'ahantu hazamura ubwibone muri gym harazamura ubwibone genda mwibarabara babwira baje mwibarabara biruke bafata imisozi bazunguruke bakubite pompaje namwe abagabo bigenda uko nyene abagabo mugende mukubite pompaje imisozi mwiruke abagore babicareko muryama mwuburura mwubikinda mugira gute murabe yuko mudakomera abo bagore n'abakobwa bubu ntibavyemera ivyo makubajanye muri vya bindi vy'ubwibone turi kumwe ugatusanga rero ivyo bigore n'ibikobwa byatanguye umuvyibuho uruda ndavuga inda uruda uba bakobwa benshi n'abagore benshi muzorabe apana ngo abavyaye inshuro nyinshi oya apana ngo abavyaye guhera ku bana nka batatu kuzamuka yegome washobora kugirinda sometimes maybe washobora kugirinda buke bigereranye mugabo hari usanga taravyara unda vyaye rimwe canke kabiri ugasanga uruda hariya rurarekera ugasanga n'igisusu cyanyitse cyangwa nawe urususu rukamera ukundi kuntu ugasanga gwaruda rugeriyo wowe uri umugabo murambaraye ko urereta mu kirere kandi kantu kawe hariya nako ewana nikagerayo umenga ni indege yabuze ama network umenga ni indege yabuze amarezo iguma izunguruka mu kirere ikabura higwa na muca mumva kariya kanyu nyene hariya kubera inda iba yakuborotse ibyo byose bigaterwa nubwo bunebwe nivyo banwa nivyo vyinshi barya ndiko nababwira kandi ivyo murabizi neza ijana kwijana ivyo birahari kandi bibaho ivyo murabizi turi kumwe neza hanyuma rero abandi nabwo kubera uwo muvyibuho ngaho nibitako byafatanye amatako wana ugasanga amatako ngaho ewana yarumanye neza na neza yafatanye kugezaho uzosanga hariya hasi hahandi umenga harahiye kubera ukuvyibuha no gufatana kw'amatako umenga harahiye iyo rero umuntu amaze kugira umuvyibuho munini yiya akavyibuha cyane nibitako bigafatana gwarundi ucumenga gwashwanyaguritse vrema umenga gwashwanyaguritse
usanga umenga no kuruha ngaho gwarushe. Mugabo rero hari kantu nibagiye, hari abandi bavyibushwa n'ubusambanyi, ndavuga ku batarongowe n'ubusambanyi, ugasanga baravyibuha vrema kubera gusambana. Iyo umuntu yanditse gusambana cyane akabindaye, nawe naragira umuvyibuho nanka kubesha. Ugasanga rero bavyibushe cyane iyo yambaye yambuye mwana wa mama, umubiri wose umenga bamuhaye inkoni. Usanga ya afise ibipfupfuri by'ibivyimbe vyimbe kugisusu, wagira ni ngona iguheneye. Twe tubwizanye ukuri, je nababwiza ukuri nakubahenda. Kugisusu wobenga ni ngona iguheneye, usanga rundurunga n'imisozi yambuye abishero kuraba. Reka babwira nguko nabivuze. Akabiri k'umugore ku mugabo ni nk'ishugwe, sivyo? Ni nk'ishugwe. Ni kuvuga ngo iyo ufite akabiri keza kameze neza kandi kumutse gakorana n'imyitozo na siporo, umugabo wawe arakuraba kumva vuri bavuze ati wow, kandi gashugwe karambereye. Mugabo urambere ngaho uri runini umenga uri ingona imurambere ya ruhande, umuvyibuho n'umudara ngaho n'imisusu y'amatanye no munda ubona ari mihiro, aravuga ati runo runtu vrema rurabishe kuraba. Niyo mpamvu muzabona abagabo benshi babatabaga cyagenda kwirabira ubukobwa buto bwubatse umubiri, namwe mugaca mutangura kwidoga ngo abagabo babataye. Nibo babwira biro kubera konze abagabo birabaduhira birababihira. Ndaza kubabwira icokogwa after that, ndaza kubabwira gatoya. Ariko rero ugiye kuraba muri uwo muvyibuho, ndiko nababwira muniniya, hari imivyibuho y'uburyo bubiri butandukanye, mwumvirize neza. Imivyibuho y'uburyo bubiri ndiko nababwira itandukanye. Hano hari uwo bita Fanny, DJ Fanny, menga yigeze gukorera litene muri banihenze. Urumara rubona urugo hepfu rwambaye igitenge, runo go hepfu rwambaye igitenge. Uruvrema ni runini. Mugabo ugiye kuraba ukuntu rufabilise niko ruteye. Hari umuntu ubona yuko ariko ateye, apana bajya banebwa. Kubera iki? Urubonera mu nguvu no mu mubiri. Uzosanga atahanu ushwanyagurisa. Uzosanga hose gugaye ibitoki bikomakomeye, haba rugufashe go kumanyura, kandi gwidije Fanny go kwiruka. Urashoboye kwiruka. Uzosanga ibyise no gukomera ebana ari uruntu rukomera utambuka nk'urugabo nyene, uvuga uti ebana rurya n'urugabo niwe mubiri wiwe. Urya ni kwameze niko rumeze. Hari abantu bavuka muri ubwo buryo nyene, ubu babona vrema, ubu babona ni nkuko hariho n'ubundi bwonze bunwa bukarya mugabo kagwa bwonze. Abo naba hari umubiri wabo gwabo ubu bibona ko atakindi kintu gicanganye. Ibi rero bitandukanye n'uru gwa Fanny Ravine mubona. Fanny Ravine gwarashwanyaguritse. Uyu nawe bishobora kuba byabitewe n'ibintu byinshi, stress, kuvyaragura cyane, kubonana n'abagabo cyane. Ndabisubira mu stress, uko murazi ko yakunda kwimokesha yiritse. Icya kabiri kuvyaragura cyane. Icya gatatu naco gushurashura cyane. Ibi yarabikoze turabizi kuva kera, na se yarinza amwomora mu rugo, yarabikoze cyane. Ubu rero rugacika n'urunebwe. Niyo mpamvu ubona n'amabinga yaje, amatama yaje, ahantu rurambara yomenga ngaho ni vyabika vya proji. Uzosanga uruzosi, ubunebwe, uzaho n'impeta itangura kumigwa. Ngira ngo gukura y'impeta arida kugenda ku bantu basudira bakayikata. Isa ugasanga yagiye kwazo yasa hora wambarira he, ukabona yagiye, ugasanga n'ibiboko biravyimvye ukuntu. Urya mu vyibuho ni mubi. Urya niyagiye imbere y'umugabo akambura, usanga umenga ewana gwarashwanyaguritse uko nyene. Ewa ni nguvu zaragiye. Kandi umuntu yamaze gushwanyagurika no mu buriri ntaryoha. Tugwizanye ukuri. Ndiko babwira ibintu mugoma mu vyindo cyangwa mureke uko nyene mugube mushwanyagurika. Hanyuma ni nk'uyu mubona hano nimba ari Muhimbare nabone yatanguye kuba munini, kandi yavyibushe nabi. Ukunda vyibushe yatanguye kuvyibuha amaso, izuru, mwizosi, acagira amabinga. Umengo umubiri ugomba guturika. Nawe birashoboka kubanwa swat gushurashura ivyo birazwi biri navyo. Ibindi ntumba z'ubunebwe na bwene. Usanga uwo muratanguye kuvyibuha nabi, agatangura kugira igisura kibi bitandukanye n'icambere.
Bariya rero ku mubiri uzomenga bari ubu ninuze ni intozi. Nimba ni intozi nyene ngaho. Umega nizo zabari ugiye kuraba ku mubiri. Agira umubyibuho mubi vrema mubi niyo yambuye buri kumwe n'umugabo. Umugabo biragora ko yakwipfuza. Usanga umega afise seseme. Tubeze ubwizanye kuri tureke kubisha. Now kubagabo rero ivyo bintu birababako majority hafi bose babagabo. Wumve waravyaye keshi abagabo ivyo barabitahura. Mugabo nimburi cya kigore cyamaho ari kinebwe atacukora ari kurya byonyene uzunguruka mu nzu umugabo ntigera aba ukora siporo wirukanga usohoka ukora ibintu vy'uguya abagore bo ubabwiye ngo gabanya umuvyibuho baca batangura kukurakarira batangura kuvyimba gushavura ngo wangaye ngo wabone ko ndi munini ngaho wigombera bato niba ufise umugore w'umunebwe ukamubwira ngo kora siporo akarahira akagoma nebwa yigirisha kagwaye ubizwe atangwaragira nukuri kwimara we wa mugore uwo mugabo nahaze guca inyuma niwe uzoba warabiteye genda mukora siporo mugaba nivyo munwa mugaba nivyo murya munwa amazi cyane amazi muze muracanga n'indimu wiruke ubiri vyuya ewana umugabo nabo nuri mugerageza mu buryo bufadika bizoba ari byapare ko bukira ngaho ngwerega ngo naragerageje ngo byarase ngo narakuze ngo siporo byarase ngo je ngo nariko ndarindiruka byarase wowe urashoboye gukora ikintu rimwe kabiri ngo byarase ugakora siporo indwi imwe ngo byarase bikomeze kora ibintu bikuruhisha ivyo urya ubigabanye ivyunwa ubigabanye ibisukare ubigabanye we nabo niburi umukobwa utaraja ku mugabo kora siporo neza wiyubaka umubiri wawe uwubaka biramaramaje kubona uri umukobwa ugatangura kuvyimba umuda ugasaga mu nda ngaho barazanye imihiro womenga nibiziriko bagusize mu nzu ibyo bintu birateye isoni ibyo biziriko byo nzobigarukaho ni nk'ibidede abakobwa bamaze igihe bambara ngurumva ngo nambaye ibidede ngo numva ndyohewe ipfumura gapfa mutaryohewe ibidede ngo mburyohewe mwandayamwe berega ngo nibisigura indaya no ruvyambariye iki ivyo bintu wambarira mu ndu kareza kimuzu gucuryoherwa byitwa gute ko isatu yambara ngo tuyiraba akadede kaja hanze ngo tukaraba imetani ya mariage ico wambara mu mutwe kiba kigaragara none ibihe kugera kwambarira musi impuzu gucuryoherwa bikumariki wewe ngo igisusuza numva kibaye neza henyeye uri muri ndaya igisusu ngo nza numva kibaye neza none abatagira ivyo bidede mu nda ngaho nta bisusu bagize bibayeho neza kandi birabura nibo bakunda ubwo bugori gihano birofa so tugatsere kuri umuvyibuho genda mukora siporo muse neza nani muteye nkuko umuvyibuho vrema mu buriri murabishe kuraba abantu umuvyibushe cyane ari mwe mwabyiteye muri ubwo buryo mu buriri babishe kuraba gera mwinonora imitsi niyabibonye kubera kino gikobwa cyagaze ngaha amaguru yaravyimvye gisa naba amatako ni mabi umenga cyaravyimbaga mukibona ngaho ngo gisa neza ntagira ibintu mugabanya ikintu cyose kirarondegwa ikintu cyose kibirirwa kuya nabegera mu birakuya muse neza hamwe n'umugabo kuraba avuga ati ewana uyu mugore wanje vrema ndabona ko ariko yubaka umubiri asa neza igisusu yaragikoze mu nda yarahakoze vrema ameze neza nawe ugaruka kaka mugumu ujya vyonyene no mu buriri benda abantu no kwabira usanga babishe urazi uri kwabira uruntu mega gwashwanyaguritse twe tugwizanya ukuri usanga uwo muntu abishe nta rwo kiryoha niyo mpamvu cyerega usanga twirabiye bwana buto bumeze neza bwa bundi uryama kukumva igihe direct yose ihereyeyo rero genda kurambara kuruntu hejuru kakari ukagenda kararereta hejuru kadashikayo umenga gahura ni indege iri mu kirere iri kishakisha hanigwa umenga ni inkona baradicho bakobwa baradicaga nandero ngira okay imana bahumugisha so ndabatabaye rero mukora ibintu bizima niba mugomba ko mukunzwe ndababwiye rino banga kubera ko hari abagabo batinya kubikubwira ko bakuzi kucurakara barazi gucushavura vrema barabizi gucurakara ugashavura niyo mpamvu bihorera mugapembende aravuga ati kijya kintu kiracisha kuraba mugaba kicecekera kinomira ngaho